mashini mubona ni ikintu twari twarondeye kuva kera usanzwe iterambere twari turigwaye ku mutumba w'akavumu twari turigwaye kuko twaragerageje turimba n'amaboko turamenagurika amabavu urabona n'intoki ziwanje zisigaye ibiganza byaraturaguritse mugabo kugera uyu munsi ubwo turanezerewe cyane turanezerewe bimwe nkumva ingene jewe no bivuga sinzi abandi bantu bo ingene bavyakira kuko jewe nabibayemo kenshi twarigeze kugera n'ahantu umuntu araza kubaka mu barabara twatanguye kwimba haraza bamwe n'abandi batanezewe iterambere n'isoro ziravuga bamwe turaraswa nta batibizi ku mutumba rero kuba uno munsi imashini yaje ni ibintu twasizemo ingufu bamwe n'abandi ni ibintu twarondeye kenshi kandi twari tubigwaye kabisa n'umunezero mwinshi je baha usesangura ukandabi yaba wambona sinumva nigende bikubwira sindavyumva gusa bihamuka abantu tutabona kumwe tudafise imbono kumwe ukuri ni by'agaciro iri barabara je dufasha ibintu byinshi gose kuko kare nk'ubu umuntu yagwara bikatugora ingene tumutwara ku nderuzo bikatunanira ingene twomukura mu mihana tumushikana kubaraba kugira ngo tubonye ingene tumwunguruza ariko ubu bigiye kutworohera kanatsinda ahantu hari ibarabara haraza amapoto byose birikora nk'ubu jewe ndashobora kuba nza kuri mirongo zatengana za rugombo bikanyorohera ingene ibintu bishikira mu mira niriwe ndabitura ku bumwe canke gukorera canke ahandi ni ibintu usanga ibarabara rije kudufasha ibintu byinshi rwose byinshi kameme nk'ubu urabona ibarabara ngaho iwacu twagiye kwibera ahantu hakiri amaparaseri ashobora gusanga ahantu hagurwa ibihumbi 300 ubwo ubu hacahinduka ushobora gusanga tugiye kugurisha ku mahare ari yaduze ku bihumbi miliyoni 10 miliyoni 15 numva ko ibyo byose ari ibintu usanga bigiye birahinduka kubera iki ryabarabara ariko nakuririje hageze na mustanteri yabivuze iyo hari iterambere ahantu abantu twese ntituryakira mugabo no bahamagara nkababwira uti urabona ko amazi atakiri yayandi nimba twari ko turatanga ibihumbi 5 uyu munsi ejo birashika tukazokoresha ibihumbi 10 nimba yananiwe n'ivyo bihumbi 5 ahubwo agira ingufu muri bya bihumbi 10 ejo dushobora kongera gukoresha nk'abandi tukongera tukaduza ukuboko ahubwo afati ya mbere ave mwijoro abone ko tutakiri mwijoro ahubwo twagiye kumutanga kuko nimba uno munsi twari mu nzu zisakaye mipira moya mipira mbiri ejo tuzoba turi muri Gasekebo ejo tuzoba turi kubaka ama etage none nivyo babona twaratanguye bimwe kubibamo ku mutumba hari etage zirenga 6 hari za Gasekebo zirenga 10 nibamenye rero ko twavuye muri bya bindi bya kera ahubwo twinjiye mu bindi bishasha intwaro hanini yo ndayivuga kuko niyituri imbere cyane ndahamagara ahubwo amashira hamwe nabone ko akwiye guhaguruka nayo ugarika akorera ku mutumba kandi agakorera mu gihugu nahaguruka agire icyo adufasha akore nayo ashire mu kuboko kwayo nk'amashira hamwe urabona hari abantu baye batanga miliyoni hari abaye batanga amajana nabo ndibagene nkajya amashira hamwe bagira ico bafasha bakore muzo bambaye nkuko bakorana usanga hakoranye 30 20 urumva abantu ni benshi bagire nabico bakwiye muri ryashira hamwe baze gufasha ku mutumba kuko iterambere ryari wese muri batwararuse kabisa namanyene wanka guti bikorwa abanyagihugu ubundi bwoko twararuse bikomeye cyane ubwo rero kujuba gino musi turasimiye leta y'u Burundi n'amasira hamwe yakoze igikorwa kidasanzwe twe tubonye ubunyene nigitangaza jewe ahubwo ndisinye sana yuba nk'utamba natamba sasa nkisima neza cyane n'abantu bose bakabyumva turakengurutse ahubwo Imana igira neza iri barabara rigiye kuduha byinshi kuko abo twokura hariya hirya bagwaye ubu tuzobazana n'imodoka basika ngaha baca bamanukana n'imodoka uretse ukuntu biyumviye kuzana imashini kugira ngo iterambere rigume ari ryose kuko kari umuntu yagira ikibazo akabura ingene agenda umuntu yagomba nko guca ku Musaga akabura ingene aca akarina kuzunguruka ariko ni kuvuga ubu umuntu azogenda direct gushika ku Musaga ibyo turashimiye cyane mukuru umutumba wa Kavumu we yiyumviriye na cyane kugira ngo imashini baze bakagira icyo bashikirize turaterereje n'ayandi mashira hamwe yo batariyumvira guterera nabo nyine bagira intege nziza zo kugira ngo batere intege abandi kugira ngo
ibarabara rigende neza na cyane cyane n'ikindi nasaba ikindi kintu kigoye amazi no kweri yabaye iraze kuko ubu minsi yose dusigaye tubura amazi iminsi 2 gahera 3 atanima tubona tukaza kuvoma amazi yo mu biziba ubu rero niyo mpamvu ingwara zisha ziguma zitera ari nyinshi kacu usanga abantu barimo baragwara ku bwinshi ferema n'ibyo byose ndabishima kugira umukuru w'umutumba agira ingufu zo kugira barabe ingene kugira iterambere rikwiye na cyane cyane ubu ino muri birari wacu hagiye kumera neza hagiye kuba igisagara gusumbya n'igisagara cya Bujumbura muri abenegihugu turaryohewe turishimye kuko ibarabara ni iterambere hari muri bya bindi karara mu ngamba bashura nanone iterambere ry'ibarabara ridushikiye hageze kuko rigiye kudufasha ibintu byinshi nk'abenegihugu bava ku mutumba mwiza wa Kavumu kandi unahanamiye igisagara cya Bujumbura hama rero ku benegihugu n'ukuri turafise ibyishimo byinshi kubona twaragiye hamwe turashira ingufu hamwe kugira ngo imashini itwegere umukuru wa komine yacu nziza ya Kanyosha ariyo musitanteri akadufasha nawe nyene kutuba hafi kugira ngo atwugurure n'ibikorwa hama iyo mashini igatangura ibikorwa ku mutumba mwiza wa Kavumu niryo rya mbere novuga ko mu myaka aje maze mbonye imashini iciye hama rero nkatumirira abatware ntibagiye umukuru w'umutumba Niyonzima Joel ashishikare gutumirira abenegihugu no kubatera ingufu kuko abenegihugu barabonye ko ibyo bamuronderako abishikije kandi imvugo ibaye ingiro rero nivyo nk'abenegihugu n'ukuri turaryohewe kandi turahimbawe tubonye ibintu bishasha umutumba mwiza wa Kavumu tutahora tubona twasaba ko yogira ingufu akatuba hafi ndetse n'amashirahamwe ataradushikira ngaha kuri umutumba mwiza wa Kavumu bakagira nabo nyine bakadushikiriza hama nkatumira n'ugwaruka hariho amashirahamwe menshi ayaravuka yitiriwe ugwaruka nabo nyene bakirukira muri ayo mashirahamwe naho bumbira kwinjiramo cyane bwinshi kuko nayo nyene arafasha umutumba mwiza wa Kavumu. Gatugushimire.